Icambere cyo Mamagi nta kwezi na kumwe atigeze ampereza amafaranga. Yarampeza amafaranga angana n'umuriyoni. Kwezi. Mu myaka 24 miliyo. 24 miliyo. Antuka ndabivugisha ukuri. Sinibaza yuko no maradeza canke wasi undi mugabo ari we wese cyangwa ni muhungu ari we wese. Yo maradeza ari imyaka 2 adahonjeje kubuki bro. Tune tubikure muri blague rero tuje muri reality. Muri serious. N'abapadiri baravyara. Cyo ni gikunda. Bro n'abapasteur. Anje ve mu myaka 2 ntayo no marasi. Basi bancira urubanza. Sivyo? Kuba noba naranyereye. Sindavyase ko nanyereye. Ukayijya ariko je nimba ncemera ati sheri mbabarira. Uyu muntu munyagiriza je ntawe dukundanye ntitugendana. Urukundo sinshaka kumutakaza umugore wawe. Ariko nigeze umuhakanira kutamuciye inyuma. Sinigeze ndamuhakanira. We nuko ve. Doke niwe mukobwa Mamagi anyagiriza. Jewe na wene yari mu ruhendo rwanje. Aramubesha. Namucisha hirya nino. Papa kandi nkatsi rero wowe urashimangira uravuga ati nta mugabo ashobora kumara imyaka 2 umugore batari kumwe. Jewe umuntu anyumvise. Umuntu anyumvise. Ace ancira urubanza. Sinanse ko babaho. Ariko umugabo yo mari imyaka 2. Yo mari imyaka 2. Umugore watari hafi. Ataraja hanze. Bro. Ace aza agucira urubanza. Ancira urubanza. Aca fata ibuye antere. Wewe uramukunda gaye? Muto wawe yitwa gute? Gaye. Yitwa? Gaye. Uramukunda? None ko bavuze ko urumukubita. Urumukubita? Ngo muramugwana ukamubwira ngo ntimuvukana. Rabari. Nivyogi. Barakubeshe? Uyu yaramukunda mutoyi wiwe. Je ndabatera akuru gatoyi. Naragiye kwa muganga. Agwaye mutoyi wagwaye. Uyu nagenda mujanye. Bagira mutera serumu mutoyi wiwe. Uyu yafashe umuganga amana mukwe ngo mureke. Reka ngo yakize. Urumva? Warabigize? Nivyo navyo babesha ngo aranka mutonya wiwe. Eka oya bro. Muganga mutagishinga. Bamureke. Bro uyu arakunda mushikiwe sana. Ureko bamubeshera none. Oya nivyo bamubwira kubera urumva Mamagi bashaka uburyo bwose. Inzira zose tuvane. Umugore. Chimamanda ujyamana ujya Chimamanda. Ujya yaramutongoje naru. Musumeno. Chimamanda aratongoza abakobwa bonga mu. Wewe urabona n'ubunye no mu telefone haru ati haru. Kandi surprise ati haru. We Chimamanda yarigeze gutongoza. Reka sinye namuhamagara. Nukuri kw'Imana yarigeze kumutongoza. Urabekaru ingene kangana ingene gasa nukuntu bamwita. Uravuga ati ni Chimamanda. Naje haru. Hawe no tongoza. Ariwe go Chimamanda gwaramutongoza. Usujya gusa. Chimamanda ari abademu ngaha mu Burundi. Aho ratongoza bagakundana. Egasha ko afite amahera. Egatwe bana dutuka twora Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV. Iyo mva mukagenda ndazi ko muri benshi mwari mudukumbuye, ndazi ko muri benshi mwari murindiriye kino kiganiro tugiye gukora. Amazina yanje nyita Ambassadeur Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararungu, Loving Town, ubeshi umukozi wo munzu, Mr. Fashora fashijwe, Mr. Adonke, Dollar Boy Sharpman, muhinga mu vyo kurira indege. Nagarutse kandi mugambi bwa Star TV twama tufise ikivugo kivuga ati best exclusive news, ariko kandi slogan yanje ni Mr. Fashora fashijwe. Kwera ko twese turi ngaho kwera twafashijwe na muntu atarafashwa kuri inosi. Mbese uno munsi n'utwara igihugu ari president hari umufasha mu kumushigikira, nta muntu adafashwa kuri inosi, nta numwe ahari. So mugambi bwa Star TV rero nkuko bisanzwe murabizi twamba tugana n'abantu benshi batandukanye. Iyi nkuru ziko ziravugwa kwera ko twebwe dusanzwe dukorera ku mbuga nyene turazigumiza ku mbuga. Kwera ko udakorera ku mbuga ubigumiza hariya nyene inyuma y'urugo
kubera ko wewe woba wifuza ibyawe ko bitagera kure ntibigera kure, ariko kubera ko twebwe twihaye zino mbuga ebana utanitukana hapa ku social media na mimi nitakujibu hapa ku social media, utanigaburira hapa ku social media naye ndakugaburira hanyene kuri social media. So turimo n'umusaza bitakoresha umwanya, n'umusaza nawe ari mu bantu bipambaniye kugira agire ahageze kuri uno munsi, kubera ko yagera kuri ibintu byinshi bitandukanye agatukwa. Mwabantu mwe nimubone guca tugera hano hari ibintu dukora tugatukwa agadusiga amazira ntoki bakatugira iki, ariko tukavuga ati ntacyo bitwaye kubera ko twamaze kwiha umurimo. Twebwe twarakeye ubuzi bwacu, nta muntu twagiye gusaba akazi kuduhereza akazi. So turi kumwe rero nakoresha umwanya, koresha time. Umusaza turi kumwe nawe muri Star TV. Musaza ni mitende namahoro Imana pe kushima wahevye mukorogo mama yangu ni sawa. Mukorogo urabona mukorogo uyiretse cusubira kwirabura ako usa neza man wapi je ndakunda inzobe kandi abantu ntibazomuhore kuba ngo bazobimhore frame ego ukunda inzobe yakayobeje kara ndaga umeze fresh bro. Oya urabona jewe mu buzima ndakunda kumvugisha abantu jeyo niyambije amajambo abamenje rero biratubira nurona ko bahora bafata ka gatwe kisaki bigaje nivyo nkunda rero izo kunda ndabikora ko ku maguru je duhuye nambaye kamba mbiri ndiko ndisiga abantu benshi baca bandaba hasi bagatwenga nabonye akabido mweze gukora na Shadudu akuraba hasi ngo mama wawe ngo papa yari umwirabure ngo mama yari umuzungu ngo acugira utubiri twombi turi kubona akoresha umwanya ariko muri ako kanya Imana yarabikoze uri free ntukiri mu bitaro ntukifungwa yo mu bitaro. Naravuye mu bitaro kandi nawe ndagushimire waramfashije ntacyo bitwaye papa ni waje kunda bariki icyo wakoze cyari kiremereye cyane. Burya abantu dukora umwuga umwe dukwiye gukundana tugiye gukundana ibi bintu by'amatiku akaba ari tiku nyene ya showbiz ariko apana kuvyegereza umutima. Hari abantu bavyegereza umutima umupostinze nabi acha kwanka akwankiriza naho tuzoshirana kabisa. Neza na neza reka duhere kumbure ukugwara kwawe wagwaye gute, waje kwisanga mu bitaro gute, wavuye gute, vyagenze gute muri rusange ku bantu babona amaposti peut-être ntibamenya ati koresha umwanya gwaye uko bimeze byari bimeze gute, waje kwisanga mu bitaro gute papa? Mu buzima bwanje jewe ryari rya mbere ngiye mu serum kuva mvuka kuvuka byo rero na mama bari ibintu ntazi ndumu bebe ariko na mama nabibi yarabimbwiye yuko ntarigera nja mu serum sindigera njyama mu bitaro je, ariko byarashitse reno 2026 wabaye umwaka w'imyaka kuri jewe kuko urabona niyo nawo mwaka ndiko ndabona neza yuko umwanya n'umwanya umugore wanje agenda abana banje baragwaye batahora bagwara nari natakaje urubuga narabaye muri crise iteye ubwoba azi kuba muri crise ku buryo n'umukozi ubura amahera umusigira ya rasyo ukamubwira ati rinda manze shakisha nkamutoka nkamubwira ati ndaza kuruka amahera kuri mikashi umujama duhu yagira ngo uri inzoga nkaca namubwira ati rindira ndakwereke aca manza kuja kuyarungika muhira nabaye muri sigura ko n'umukozi bishitsi yararara inzara bararegwa inzara karara inzara abana bobo ntiborara inzara ko yaca nkora makanaki nkabarunka kwa sister nkamubwira no munsi abana banje sister arabakomboye no munsi habavye oya sinabwira ko habavye baje kumuramutsa namubwira ati sister abana baragukomboye ati ngo naje ndabakomboye banzanira badame umukozi nkamubwira ati we ndaba ndakubwira bro ivyo ni bintu jemba niko navugisha ukuri kuzima si content ntabwo ari content ko n'ukuri kuzima kubura injya bro kubura ratio neza ukayibura bye kubura ibindi akubura injya kandi ndi umustar Hana mbabaza rero n'amapost nahora nandika ati burya twebwe mubona turamamaye utadufashije turapfa namera twadufise rega abantu niba bitahura mubabona Starboy ati afise amafaranga amamiliyoni abehegashe uno muso cyo kuburunka amafaranga tuka amahera yacu samahera yamaho kuko imbuga zacu simbuga ziduhemba buri kanya no kandi simbuga zose ziduhemba nka Facebook yonyene nta mahera tuja gutora ngo ngwino content nashize ko ngo yaranye oya TikTok nuko nyene iza Instagram za nukwiryohera gusa YouTube nayo kugira uronke ifaranga ryayo
ama dépense yayo usanga nk'ubu nka wewe igitoro wakoresheje kugira dukoreshe waguze ifana wiguriye ifana waguriye umwana ifana izo ni zitatu bro dépense uvuye mu ijabe uraza gufungura inzu uriha amahera utora kuri YouTube bro nukuri kwimana atari umuvyeyi Natasha akwibuka ati musore ujya wamwita mama ugenda mwita mama genda bibona bigenda bizi twese bacama mari Marcus nibo twita ko ati musaza harabavye ati mari mikashi nukuri kwimana rero cyo dutunzwe n'abantu izi mbuga ntabwo zidutunze ya kabisa rero kugwara kwanje agwaye ingwara yitwa malaria na typhoid mu buzima bwawe ryari ryambere urwaye ryari ryambere ngwaye agore malaria na typhoid nararemvye cyane ku munsi wa miliyoni zagutangaje uremvye vuga ati ibi nibiki ndarose nari ndemvye vraiment jewe sister niwe yoba témoignage yanje sister aho ndamubona irabura twarigeze guhora cyagiye ego sister yarabonye ingene ndemvye ahakwa no kurira hari abantu baza kunda bantigeze menya ko nari insinziriye banteye amaserumu 3 denku ya mufororizo nari ndemvye uba jewe naramaze imisi numva ngwaya simona ume Jesse ngwara Jesse ngwara napambana na kazi kumbi ngwara iriko iranyibikamo yagiye gusara kare bro abantu tugenda ahubwo abantu bataja kwa muganga nukuri ntibajye bajyamira oya ntibajye bajyamira ugiye kwa muganga ukibona yuko kugwara ukibona neza yuko mu bisanzwe ngwari babazijyana kandi ukibona neza yuko waho urukonsoma ukonsoma bama factory ya 664,000 ari malaria na typhoid ari malaria maraseti juru mu bitaro ushaka kuvuga ngo oya amaseru mutezo kuyaheza bro jewe apara ama dépense sije nabonye ndakize ndaronse mitende wavuga ati dépense nibisanzwe bwa nkire basi nkire mbone ko ndi muzima kabisa zimwe muri challenge wagiye uragira uri mu bitaro mbere ko ziza gushika kuri bimwe turiko turabona ku mbuga ngurukana bumenyi uri mu bitaro apare yuko ari ugwaye merewe nabi izindi challenge zakubaye kuravuga ati kumbe mu bitaro bimeze uko challenge zo mu bitaro nizazini nyene nukuba okipe akazi ngumba kabagahagaze kuri wewe ryari rya mbere n'inshutuma ashaka kumva challenge wagiye kugira uvuga ati kumbe uri mu bitaro urumva honyene mu bitaro ari abantu uhura nabo bo hari nk'umuntu yoza kuraba atagukunda ataneza gushaka aje kuraba yugeze kwanza aje kuraba yugeze canke aje kwitorera content bace mu ifotozanya acha postinga araba peti baje kundaba bo umutima wabo mwiza wo kuza kundaba ndawo bushimira ariko bakaca bamfata nk'ubundi hari kungene ingwara yanja kashiryama nkaryama nkindukiza umva nkumva umubiri wose caraje nkumva umubiri wose ndiko ndaribwa oya urumva umubiri wose uri kuranje rero umuntu akaca afata aka video uri kuraremba bro utari umubwiye ati reka uri kuraremba nta nunguvu zo kumbwira agaca gufata content urumva rero Jesse mu challenge ya grave yambaye ko nabo bajana bacha bagufata kimya abona ku rubuga haro nabaza ngo baje kuraba yuko ngo ari kuri cyangwa ari ububeshi bakaraba ni serumu koko kwirikira manuka bakaraba neza ku rushinge rwinshi ariko ntibibaza abantu ko bavuga ati bya bindi bamenyere kurikoresha umwanya twiga nivyo bibazije byo byatumye bavuga ati mukoresha umwanya ashobora kufata ngo ariko ko bibaza ngo singwaye vya seriye ariko jikino no bahumuriza no bamenyesha je koresha umwanya ubutwiko maze gukora ni bwinshi cyane sivyo umwanya w'ubutwiko waraheze hari cyo ariko rarondera wagiye je nariko ndarondera izina kanaragize izina naramamaye rero ubu uje ntagatwiko nokora kuko nta nyungu y'agatwiko ko agatwiko gaheze umuntu arabibona ati karagatwiko barabibona birangira babibonye ati karagatwiko kandi uba wishe confiance y'umuntu cyo dukeneye abantu bari seriye kabisa nuko uragiye mu bitaro yo facture urayifotoye igiye ku rubuga rwawe
bamwe ndabonye batanguye gupostinga ngo bamufashe koresha umwanya. Je natanguye kumenya neza na neza kugwaye cyane maze kubona facture ndavuga ati sisa combien mille sisa umuntu yaragwaye iki yaraje yarampabuye inoti nabona ari nini umaze gushira hanze facture iyo facture yavugije abantu benshi batandukanye nibaza ko ababonye facture b'umutima mwiza nibaza ko bagize icyo bakora kandi abagize icyo bakora reka ndabashimire cyane kuko nabazi kuko ndazi bategezwa kuba bariho nta muntu abura abantu bazima n'abantu ba fake nabo bantu bazima bamwe bashaka kuba barasenze abandi bakagira icyo bakoze yego ari amasengesho basenga hagiye facture hanze video ya mbere nabonye mudamu wawe uri kumuteza abantu kandi uzi ko ari hanze nibaza ko nta muntu afise umuntu ari hanze cyangwa mu diaspora ashobora gushira hanze ko bomufasha ko agwaye kuko menshi bacha bibaza ati umuntu ari hanze yembwa amafaranga kubera atari ko aravuza umugabo wiwe ariko abantu nibatahura yuko umuntu nubwo ari hanze abafise imigambi ari gukora anigiye amafaranga abafise yicaye kiriya kintu koko hagati yawe n'umudamu wawe ariko avuga amajambo menshi atandukanye ibyo nakoresha nani Shimama ndavuga ati jewe umugore wawe ngiye kumuronderera ubundi mugabo ari seri koresha umwanya ntari seri aya majambo yose ariko arava kuki usa n'uduha histoire nyine twumve neza koresha umwanya ko atari content ziri ari gukora hari wiwe kumbe zishize umudoguriza aba followers bon icambere cyo mumenya nuko iyi situation yari nziza ku rubuga yari maze hafi umwaka wose tutaraja hanze jewe n'umugore wanje turi muri zuguru umwaka ukwiye ariko we wari numiye waravuze ati jewe nabigize ibanga kandi urabona yuko ntigeze donc burya ibintu by'ukuri ntibipfa kuja ku rubuga oya ibintu bya content nivyo uzubona gatoye gusa ku rubuga ariko ibintu by'ukuri tumaze umwaka wose bro tudacana waka tudahuza umugore wanje arumviriza cyane amajambo y'abantu kurusha kurindira kwibonera reality kwibonera ati koko uyu muntu bambwira bagendana n'umugabo wanje koko baragendana umugore wanje nta musarimo nigeze ndamwemerera ati ego jewe hari umukobwa tugendana namye ndamuhakanira ibyo bisigura iki rero bisigura yuko ndamukunda kuko yaba ntamukunda no mubwira ati ewana je turagendana uyo nibaza inyumuriro kuko jewe antuka ndabivugisha ukuri sinibaza yuko no mara deza canke wasi undi mugabo ari we wese cyangwa ni muhungu ari we wese yo mara deza imyaka ibiri adahonjeje kubuki bro ne tubikure muri blague rero tuje muri reality muri serious n'abapadiri baravyara cyo ni gikunda bro n'abapasteur anje ve mu myaka ibiri ntayo no mara simo basi bancira urubanza sivyo kuba nuba naranyereye sindavyanse ko nanyereye ukayijya ariko je nimba ncemera ati sheri mbabarira uyu muntu munyagiriza je nawe dukundanye ntitugendana urukundo sishaka kumutakaza umugore wawe ariko nigeze umuhakanira kutamuciye inyuma sinigeze ndamuhakanira oya sinigeze ndamwemerera ngo namuciye inyuma oya nami ndamuhakanira par contre ivyo ndavyemera bisigura ko atari vyo urinze umuhakanira oya ndize ndamuhakanira bisigura yuko ndamukeneye sinkeneye ko yiyakira sivyo sinkeneye ko yakira ahubwo nkeneye agume abona neza ega bro umuntu n'umusuma umufashe atari umusuma yishimiriza ikintu kanaka aguma hari gushaminira basiyomiye bakwendanganishiye umva nawe wahaririye uzi je nahaririye kubera ndamukunda ariko sinanse basi reka ndabivugiye nga jewe vyarashitse ndanyerera ari hanze umudamu wawe ari hariye ariko nawe yibuke yuko nanje nawe imyaka ibiri nihanganye n'amezi 6 naho imyaka ibiri n'amezi 6 wanyereye rimwe imyaka ibiri wanyereye rimwe gusa je naranyereye rimwe pe naranyereye rimwe kandi no wanyereye kwa mubwije ukuri ati je mfite umugore arabizi donc arabizi neza arabizi kandi nawene nububeshi bwanje je ndumubeshi umubeshi namubeshe wamubwiye kugira hirya nino byaraheze oya sinabwiye ngo byaraheze ahubwo namubwira ati wana urumva jewe donc urazi umuhungu bro ashaka sex bro n'impapuro z'urupango araziceta
akazikwereka ni imodoka arayisheta tehe akirufunguruzo na Burna Boy yaremereye imodoka umukobwa baryamanye none mumabara hejeje umukobwa aramwishuza amubwira ati turiko turabikora nijuru ndari kwifuriza nukuri kw'Imana na jewe nuko donc niwe mukobwa mama anyagiriza jewe na wene yari mu ruhendo rwanje aramubesha namucisha hirya nino papa kandi nkaca rero wowe urashimangira uravuga ati nta mugabo ashobora kumara imyaka 2 umugore batari kumwe jewe umuntu anyumvise ace ancira urubanza sinase ko babaho ariko umugabo yomara imyaka 2 yomara imyaka 2 umugore watari hafi ataraja hanze bro ace aza agucira urubanza ancira urubanza aca fata ibuye antere canke acaja abaze ati nibice bingahe kwijana vy'abagore canke abagabo ega sabagabo gusa n'umugore imyaka 2 atabonana n'umugabo niwogenda hanze mu mamisyo uri umugabo imyaka 2 aca mara 10 ans abagabo bonyene baguma bamukeya bite dusangire harano bagira kaprochete harano bagira bakira neza dusohoke aramusohokana umunsi wa mbere nta musaba umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu amubwira ngo urabona nyene bro biragoye kwihangana nubwo utobiharanira vyo kwiharanira vyo kabisa biratahuritse kwera ko uri hanya imyaka 2 ni myinshi cyane ni myinshi bro ni myinshi gose ariko nibaza ko muri ico gihe nimba byarabaye kuko ukanyerera si ngombwa ucubwira umugore we ko wanyereye ariko umudamu wa yaragerageje aravuga ati je koresha umwanya ntaco ntamukoreye avuga ati ubu ngiye gutaha mu Burundi atani kingorongoro mfise kwera ko kontra irarangiye aguranya amafaranga ndamuha kugira yubake inzu agire neza mwakoresha umwanya inoti ndamuha ayitwara mu bindi inzu yawe iracyari iki igihangare urumva azotaha atanacuma afise ariko ikintu yavuze ati waramurungitse muri Arabia Saudite kugira ashobore kurondera ubuzima cyanyoye kubera ko ari wamurungitse wari ufise ahantu mushaka ko mugera kuko icyo kintu akwagiriza koko nico ko haguhereza amafaranga ku bwinshi ariko ntagire ica kumarira icambere cyo mamagi nta kwezi nakumwe atigeze ampereza amafaranga yarampeza amafaranga angana n'umuriyoni kwezi mu myaka 24 miliyoni 24 miliyoni oya hariho amezi kereka amezi mani jewe n'abantu bamporiki hano bamwe ibintu bro jewe urumva je ntabivuze ico post nze cyose baguma bango niyo mpamvu ntegeza kubabwiza bicaho vyociye bihere biheze sivyo mu ntaho jewe nta kintu kimwe nigeze mpisha nzi neza yuko atari banga ikintu cyose je cambaye ko name ndakibamenyesha n'abaruru bandondera narabereka ati jero ari karandondera do ku rubuga jewe niyo nitabariza niyo ntangira message bakamfata niroriro jewe rero 24 millions reka tuzifata uko sivyo 1 million par mois abana biga maternelle mba mu nzu yo gupanga sivyo abana bakeneye gufungura sivyo umuriyoni ku kwezi rega wohera bro umuriyoni buri ama dépense yacu yo ngaha hari ibintu tuvuga abantu bakibaza ngo ni mitani ibintu birazimvye moshe birazimvye pe cyane uno mutwe kugira ugire stock mu nzu y'abana babiri n'umukozi nawe arahembwa mutu nta mukozi araja munsi ya Samiri bro nacewe narigwa nako hama rero ijyanzu Imana yubatse ijyanzu niwe wayitanguye azero ari hasi gwera ku mushinge ari hanze wewe yego gwera ku mushinge inzu y'ivyumba 2 na saro ijyanzu je nubwo ntari kuyubaka ijya ni parcelle yanje nagutse amafaranga yo hanze mu mahera yiwawe wirondereye we koresha umwanya kumbura afise uturaremze oya jewe abantu bakora kwizimbuga ari wenyine ndonsa amahigwe ndonsa wenyine ufise parcelle cena nama nabivuze aba basani daboje azobereke parcelle afise sivyo kiriku yamamunda indega azobereke parcelle
o imodoka na jewe no yigura imodoka ni objectif gusa nese nshaka moto hari imodoka mu Buyenzi gazi miliyoni 2-3 nese yitwa imodoka basimbizi nawe nta parcelle agira nta yafise kandi urabe basi tureke basi ibintu byo gushikuza je ndababwiza ukuri je nima narubatse inzu nkayigeza haje nibamfashe banterere ndayimare nayahandi nibatanshimira aho ngeje iriya nzira maja he iri mu Gatungura hanye no dugiye ku mayira 2 wewe ndaza kwikwereka ndabikwemerera je ndaza kwikwereka waguha amabati basi tumuyisakara jewe kwanza je ndaza kugura amabati hari amahera make y'imfisi yo kugura amabati ndaza kugura amabati je ndaza kubikwereka je shaka kwasomesha umugore wawe kugira agaruke bro je shaka garuke ko ndamukunda ndamukeneye sinshaka ko tuvanga abana sinshaka ko tuvanga abana bo baje kuvyara hanze namwe ndamudefanda kuva kera kuva je nkimutwara namwe ndamushigikira namye ndamuharanira sinkeneye yuko arakantu wavuze ati ngo je namye ndondera nawe atakaza afise imyaka 5 bro umutunze ariwe wibako twamaranye 5 ariwe ari jewe mpambana nakora kwa kesi je namutwaye nkora kwa kesi oya kesi uramuzi gwa guha inoti ategerezwa kuba yinji nibuka kesi tukiri ngaho nyene uvuze kufise parcelle hari ikiganiro tugeze gukorana aravuga ati koresha umwanya sinzi kwa kimwe ico kiganiro koresha umwanya ngo yagiye ngo kuryamana ngo n'undi mukobwa wacha baramujya parcelle babijya na Edison mbari na yarigeze kubipostinga urumva jewe nagatwiko nabatayemo jewe abantu bo muri entertainment by'umwanya umwe arigenda bakina mu bwonko hamwe ndabajuragiza bagata n'ubwoko je nabatayemo content yuko ngo nafashe ku nguvu ngo akaminere bagira bamfate ngo cansheta parcelle kugira ngo nigovyore ngo ntibamfunge ako nakabatayemo kandi karabafashe ariko mane jewe parcelle yanje irahari none ijyanzu sinayiberetse twarayibona ega n'abagenzi banje benshi barayizi kuko arabona hitana tugende ndiko ndubaka abafundi ndanje kubahemba tugende ngura amatafari amabuye isima hari utuntu j'abagenzi banje basanga turi na kumwe tukiteramira hagiye nibiyeri twabinweraho bariko barubaka arumva rero nakantu nabatayemo tu ntibana bitahuye kandi yakesi ariko kandi wavuze ryari ngo uwo mukobwa ujya mukobwa mwapfiki kwanza mwabana mu rupangu yatumye bakwirukana uriya mukobwa atavyara umukizwa uyo mukobwa umukizwa mwapfiki muri rusange no muyitwa Bera uyo umukizwa urumva yari umugenzi wa sister kanje cyo twapfa yashaka bashaka mbeho ko bo bashaka donc bo bifuza jewe mbeho atanu umukobwa tuvugana tuvugana n'umukobwa waca bamuhe telefone mamagi uwo mwabana mamagi yaramaze kuja hari yari yaragiye rero nibo banteranya je ndabaha gasopo ndambwiye ati jewe sinkene ko umugore wanje muza muravugana ibintu by'insakunsako nimuvugane muramukanya bite uriwe gute amahoro ko je namye ngwanya abantu bamutera stress umugore wanje kuko akazi kabara kazi yikorera akazi hama ahejeje akazi tuyage yiryamira amahoro bo cyamuzana ibintu by'insakunsako z'urufarufu ivyo rero jewe name ndabagwanya niho rero ugwanko gwatanguriye uyo mukobwa rero bitwa Bera naho bakwagiriza kugira bafate ku nguvu na mutonya wawe barahatswe no kungezayo bro banya uyo munsi sister wanje yaraje yari yarameze demo yaragiye acarara kwa uyo mu demo yitwa Bera acarara yo hari samedi dimanche baca gusenga jere namubonye bavuye gusenga batashe uyo mu sister canamubwira ati wewe sister we waravuye ngaha nta kuntu wogaruka ukacurara ku muntu uzi ko tavugana sinkeneye urumva sinkeneye subira muhira yari sister w'amaraso nyine sister wanje dusangiye mama na papa oya dusangiye mama gusa je ndafite abantu tuvukana dusangiye mama gusa baba kumusaga je ujya mu sister wa mbere yangwaje niho dusangiye papa na mama wundi yazigiye twari mugasho muri bese wo muri yaza kugasho ujya musangiye bose umwe yirabura yaza muri bese ujya dusangiye papa na mama okay urenjo grasa neza na neza mukuru wanje ujya abo bandi dusangiye mama ariko niba shikanje n'amaraso ya turasangiye amaraso rero cana shaka kumufata ngo ndamwirukana sohoke baca binjira mu nzu baca bakoma induru
ongera ndabafate ku nguvu. harimo na sister wawe Na sister wanje ca telefona mama ndabimubwira ati ma cyo urabona kweri jewe umwana natunze maze imyaka 3 turi kumwe nirereye no mufata ku nguvu ivyo nibiki acara mu telefone mama aramutuka n'ujya mugore atavyara naho kantu rakunda ukanyuzamwo hoya je ivyo rero bahora bantuka je nimba ndabivuze je nubwo nanje shaka nanje ndabereke yuko tuba dufite vyinshi vyo kuvuga ariko atamwanya je barantuka ibintu vyinshi bro yitwa Bera yitwa Bera arabizi kandi azukira kandi yo mpamvu nakanda kamucumise akumva ko nabo ivyo bantuka reka bantuka ibintu vyinshi ngo barantuka ngo ndimbwa y'umugabo ngo nta soko mfise ngo jewe ngo simberanye n'umugore wanje ngo jewe ngo ndonze ngo ndi kumagufa ko abantu mubana mu rugo baramuramvyuse mu kayiswime baramuramvyuse mu kayiswime bakabona utugufa bo barancafuza ku buryo jejene numva n'inzigo urumva rero jewe akanda kamucumise akumve ariko hari ikintu umudamu wawe yavuze ati uwo mwana ngo gingo ntiyiga ngo yarabaye mu bandi ngo asigaye yankana mutonya we ngo akamukubita amwagiriza ko batavukana we koba umwagiriza umugore kujya muhererezi yoba yatewe inda n'uwundi muhungu ko giyo bayanka mutonya wiwe amagi ibintu avuga nta na kimwe yibonera live nivyo bamubwiye gi none ingo janga kwa papa ingo wewe uramukunda gaye mutoyi wawe yitwa gute yitwa uramukunda none ko bavuze ko urumukubita ngo muramugwana ukamubwira ngo ntimuvukana rabari nivyo gi barakubeshe uyu yaramukunda mutoyi wiwe je ndabatera akuru gatoyi naragiye kwa muganga agwaye mutoyi wagwaye uyu nagenda mujanye bagira mutere serumu mutoyi wiwe uyu yafashe umuganga amana mukwe ngo mureke reka ngo yakize urumva warabigize Ibyo navyo babesha ngo aranka mutonya wiwe eka oya bro muganga mutagishinga macaca ndavuga bamureke bro uyu arakunda mushikiwe sana ureko bamubeshera none oya nivyo bamubwira kubera urumva mama gi bashaka uburyo bwose inzira zose tuvane cyangwa ari umugabo ari pembeye naguma acomeka sinzi ariko ko Chimamanda kwa murondera umugabo oya Chimamanda n'umukomisiyoneri ni wabijeje guheraza abagabo ashaka man umugore wanje ntabwo ari sandakara Chimamanda nashaka ko mugumana umugore Chimamanda ujya Chimamanda ujya yaramutongoje nabi musumero Chimamanda aratongoza abakobwa bonga mu wewe urabona n'ubunye no mu telefone haru ati haru kandi surprise ati haru we Chimamanda yarigeze gutongoza reka sinye namuhamagara nukuri kw'Imana yarigeze kumutongoza urabekaru ingene kangana ingene gasa nukuntu bamwita uravuga ati ni Chimamanda naje haru hawe no tongoza ariwe go Chimamanda gwaramutongoza usujya gusa Chimamanda ari abademu ngaha mu Burundi aho ratongoza bagakundana egasha ko afite amahera egatwe banadutuka twera tuvugira igihugu kwera dukenye baradusuzugura wewe atanze inoti birangiye n'abafana benshi aratongoza muri kana afite umugore n'abana aratongoza kandi bigenda bimubwiye urumva ndabimubwiye ahaririye je nzoce ndamumara amazi nerekana umukobwa aratongoza arugwamenyo musumeno yaramutongoza icyo tumakunda kumupostinga mucanga mbene ni yanamucorera kwera icyo nyene amukreye kandi yarabaguriye inkoko yarabaguriye yose n'utwagiye ariko nayibashiriye abari kwasomesha ujya Chimamanda ingeso mbi iyo wafise arakunda abagore erega n'ujya mugore wanje arashaka kumutongoza usanga ariko aramutongoza ujya ingeso zi wafise ujye kintu ndamuzi ko ciza gusa n'umutima wo gufasha ico je no kimushingire ntahe ego no kimushingire ntahe ugowe ura Chimamanda ukenye cyangwa uri mu buzima bwo wogira kwemera gusa ko ukenye wewe mani yamanike gusa ariko arafise ingeso gukunda abagore arafise ingeso mbi yo kwanka igihugu
gutyoza indongozi zacu arafise ingeso zo kushigikira amafuti shikira vy'amafuti arabikunda cyane arakunda abantu bashwana gapfa arakunda gapfa cimamana abo nyene wewe agucafuza umunyarusaku asha ivyo arabishigikira cyane ariko sometime uriya mugabo Rafa Pasi yaranjoye kubera ko hari ikibazo cyabaye ntikigaruke ko cyane aho yahagaze haranjoye kubera ko yari mukuru ibinya vyamuza yego do kujya umwanya umwe ari umwana mwiza ariko ebana ingeso mbi nawe ziwe afise nsinke cyo kudashigikira indongozi zacu ico twama twagiye naje turagipfa ariko ibindi nta kibazo ariko ku gihugu n'ukuri asha n'amaraso yose se kafre kabisa nuko uno munsi uravuze ko kumbureje wabishika ego gatereta bigeme bo mu Burundi nimbo nibaza ko umuntu wese agira ingeso mbi n'ingeso nziza ariko uno munsi umudamu wawe hahagaze biboneka ko ari muri etambi cyane kuba hariho communication hagati yawe n'umudamu wawe muri kano kanya oya jewe umugore wanje nta communication ihari ko namwanya guha muri kano kanya ko tumaze ubuhonyene baravyunyuye abarabu baranavyugaye gose nakubwiye ko tumaze umwaka tutari muri situation nziza ariko kuvugana hoho kuvugana ubu abarabu bamuha connection mu ijoro saa 3 ijoro umurango wose nta connection bafise jewe arashaka kunyandikira sanga nta mwanya ko cena ko dushwana sanga ari kanyandikira ibintu anyagiriza ibintu cenga canda mukauka ariko avugana gahinda video ariko arasohora avugana gahinda amarira y'abakobwa arumvirizwa cyane kandi ntabari kavuga busema bari kavuga ukuri ariko apana kwa kuri yiboneye n'amaso yiwe ico nico dupfa en general tumubwire ko umudamu wawe tumubwire yuko yorindira kaza akibonera ivyo bintu abwigwa koko kwari ukuri hamazofata ingingo yavyiboneye none nk'ubu mwana ntabivugiye aha umwana arakunda mushikiwe sivyo barakundanye ivyishure umwaka w'ishure waraheze bavuze ngo barahevye abana bawe barabahebeshe ishure narimutse mva ahantu naba none wewe nk'ubu ukorera muri ville ukaba kumuzinda wevye ukorohera gutonda ukazi oya biragoye bisa wigira ahantu ukorera neza jewe narimutse mu gatungura ahantu naba ngumba mucarama hariya muza Somali none umwana wanje yova muri Somali akaja kwiyego kwe cenda bihagarika ko kwiga ntibitumwaka umwana we basigaye yibare nk'umubanzi eka umwana wanje n'umusani ahubwo niba mwature ko ivyo bintu umwana wanje arafise inyenyeri y'igikundiro niba mushigikire arakunda ubusani arikundira basatura arikundira bakiri kubari noji badaboje arikundira uburiri abasani urumva ubustar rero jewe mwana wanje ntange mudamu wawe tumubwira ati taha wibonere tekanye wicarane na koresha umwanya muganire ndapanze uramukumbuyeho cyane ukumbuye iki vyanyagiriza ndabikumbuye vyanyagiriza ndabikumbuye umusaza kuvizizuguru zuguru zitanguye nta namudu ngira maze n'imisi myinshi ntanavyipfuza tukiraho nyene n'icyaye cigwa na cyane ko tumenyereye abadamu bakunze kuja muri za Arabia Saudite kenshi bagaruka abagabo babo bavanye bamaze gushika ari ugasanga abagabo babo bace bavana n'icyaye cigwa wodo muri ako kanya wewe turabona ko umudamu wawe hari hariya hari nabo babahevye abagabo babo bari ngaha abadamu bari hariya ugasanga baragirizwa ibintu ugasanga sinavyo wanashima ico bamenya ni kimwe Starboy uno bagore bagiye hariya baragira izindi mind baragira ubundi yindi mitima bivanye n'ubuzima bababaye sivyo bagiye hariya abarabu barabamenasa cyane babaha yandi maesprit amahera babarungitsino baba bibaza yuko ayo mahera aza gukora ibintu vyose bakeneye uko nyene babishaka namenye ko bandi bagabo baba bafite izindi ubundi buzima umugabo agira gabanya volume umugabo yovana n'umugore yagiye hariya amahera amuhaye atakintu kimwigeza akora yarataye abana yarazanye undi mugore
atubatse yarateye inda hanze yaramutumye agure parcelle ntayigure nukuri bazovane ivyo nzobishigikira ariko wa mugore we umugabo wawe uzi neza yuko akore ibintu mutumye nubwo atabikora ijana kwijana cyo kumuhereza miliyoni 5 agakoresha 3 uyo ntumuhebe hoya n'umuntu w'umugabo ko ntubuze n'amadeni akoresheje 3 ntubuze amadeni abafise sivyo ntubuze na wene amasharge abayifiti ntubuze imigambi na wene abayateguye benshi bahebana gute abagore hariya baratongozwa aba Afrima boy uribuka ubuzima bwabo bari babayemwo abakese ugutongoza abadimu bari mu bara bajya bari mu bara benshi babasiza abagabo ukaca umutongoza akaca ura n'umusani film akaca muha romantique bwa bujambo busosa akaca muha ama promesse akaca yibagira umugabo wiwe jewe ndakubeshe abagore benshi bahebana kubw'amabwire y'abantu no kutabona umenga ibintu babatumye babikoze samples nta muntu yoba perfect samples nta mugabo yokora ibintu wewe mugore rero umugabo wenyine abafite amanyama yiwe cyo kumubwira ngo genda ugure parcelle ngo hanaka abona yo igurira ahandi yavuga ati niho heza reka ndayigurira ukaca ushavura ngo we ngo ayigurire ngo hanaka ngo yacengo agenda kuyigurira ngo ivyo ni ibintu vyo bateranya ikindi naco we bakubwiye ngo umugabo wawe ngo agira mu bagore sivyo uciye umuheba eske umuhebeye nde ko ari we mwanditswe ari we mufitaniye gahunda y'ubuzima ko ari we yakurungitse abo bagore ajamwo wewe ukiri ino nabo yajamwo akinyavya akiri ino waravuze yuko ngo yaramaze kugufata wajyamanye n'abandi bagore ufata Ales bro ako nawe ufite umugore mu nzu ntago kaka zuvutura ujyanye n'ufise jewe nzokwereke sivyo nzokwereka umukobwa simbizi bajyamanye ujagukwega intambara wewe apana intambara bajyamanye kandi afite umugore canke uzobaza umugore we wasimbizi kimyati buryo umugabo we nturantara basi yo ni example yahawe umuntu ari hafi muri entertainment sivyo cyangwa uzocuja mu zindi ngo kimya baza abagore bubatse ati umugabo wawe kuva mubanye nurigera umufata bro harabo bafatana makondo bari bafatira mu mahoteli harabo none we nitwakoze imivumburo nta bagabo twavumbura baba bagiye kujya abandi batemo basize abagore mu rero gaciyemo ikibi nukuherayo kandi Imana yonyene niyihindura umuntu umunsi abagabo bose twabonye neza yuko atakeza ko kuja mu bagore Imana yonyene ikigendera yonyene abagore kweri bazobaho ijana n'abagore nyene n'abagore barajanze hari umugore usanga umugabo yirirwa mu kazi urumva yirirwa mu kazi yirirwa arakora urumva akaza yavunaguritse kumba umugore ibere mu bandi bagabo abo bagore bariho mani rero nta vyera rero ijana kwijana nimba hariho abera sindavyanse ariko hariho n'abirabura rero jewe ntibancira urubanza ndabisubiye ntibancira urubanza bakureka umugore wawe mwibane je nari ko umugore wanjaze twibanire mu rukundo kuko n'umugore ni yazinze itarahera azosira umurungike mu barabuca ekawa ya nta n'umugabo no hanura ngo azoruka umugore mu barabu azobari intandaro yo kuvana amajambo azoba menshi bro bazomubwira vyinshi none nk'ubu hasi mu kabari twinjiye ne nk'ubu hoba hariho umukobwa twari dutumberanye twegeranye basa gufotora kamuha muca mwimara indwi yose muri munduru abakobwa reka abakobwa nuratuza mishwano nayo kuri telefone menga ni telefone woyimene bro uraba stress ku buryo n'imyaku iziramo hari ikintu wavuze ati ngo wagize imyaku myinshi ngo kwera ngo umugore wawe bashatse kumuguteranya ko byaranteye imyaku kubera bagiye muri Arabia ni imyaku gusa atarukundo ruhari hagati y'umugore n'umugabo imyaku nihihera ugasanga ibintu byawe byose nibiko birapasa bisigura ko ujya kubana neza n'umugore biragufa imisi ndiko ndisabira superbat giratanga kubera iki ibara bafuye bampa credit fume nja basimwide nariko sakara sivyo none
kubera iki ntararonka response tore ko ari n'imyaka. Ikindi kintu nabonye ukuntu uvuga ngo bakugurira amabati uravuga ati ni kubera ngira kontra y'umugore yaheze n'amahera yaheze atandi azotse. Nta mahera yandafise kandi nta mahera kandi ngo azoza ngo atayandafise ariko tuzobaho. Je ntazonanira gutunga none abantu babayeho. Murazi uyu ko ari wagoye gutunga gusumba umugore kweli. Ubu nabonye ahantu hose duca avuga ngo rira akantu umve none wewe ntiwavyiboneye. Iyi si capati ubona yana yihejeje mukanya arayita mugiye handi arayita kandi sose aca asaba iyindi imihwi irenganye umuhwi igire aka n'abagenzi banje rero uko biri kose je nibaza ko uwo mwanya icyo twobwira umudamu je nka je no mubwira ati natahe mu gihugu natahe yibonera umugabo wiwe ndamutegera manda kwita umusambanyi kutazi kuba ku rugo k'umugore wawe azomutanga ipasi abandi bagabo bubaka nta mugabo bazomutanga ipasi azoronka amagi arisiriye nka jewe. Ariko iko kana rumuna amazi imisi akavuga ati wari guza wumva umugabo ngo genda una undi mugabo ngo uzoronka ngo nkanje ukumbe ngo gasanga abagabo baruzuye. Oya abagabo urabona amagi avyaye kabiri twarakoze ta civile sivyo ibintu vyiwe presque vyose ko mubarabu yagiye ajanyeyo sya mpuzu z'abarabu gusa impuzu ziwe zose ziri muhira karanga muntu ziwe impapuro z'amavuko vyiwe ibintu vyiwe presque vyose biri muhira sivyo. Uyo mugabo yo mutwara batokora mariage nini je parcelle mutwara kugira zaragira abayisilamu no bazi ko badafa kugira mariage ivyo rero nivyo ukunda nivyo koroha. Je nijya parcelle tuyanditse ko turi babiri ijyanzo yanyu igihangara handitse ko ati jewe umushinga wewe wacise gute kijya ijyanzo itagira amabati bayita gute kigega bashitse ikigega bayita kigega donc inzu yuzuye ariko tamadirisha ifise idasakaye nikigega bijyaro n'aba engineer bapatana abantu bafana koresha umwanya umwe agura amadirisha abandi bagura amabati. None kaka we niwe nemera mu gusomesha we niwe muntu uhagurutse we ntawe uguciye. Oya je hinge ndakwereke ndazi bizoba abafana banje mutamara amaza jewe ngiye gukora ikintu bita nenda kitegute ku rubuga rwanje rwa Facebook koresha umwanya maka tumuguriye amabati n'amadirisha n'imiryango abe mu nzu yiwe abe mu nzu yiwe nimumara amazi nimune hasi je ngira ndabe yuko ibintu gukora ko munabikunda basi. Oya none nimba nabavugiye ibintu peut-être je ndashobora kuvugishwa n'agashavu canke je ndi stress ntumbono jewe ubona umengo meze neza ariko je umutima wanje uri kwiruka cyane. Ubu ikintu ngiye kuvuga kuri page ko buranzungagiza ikintu ngiye kuvuga kuri page yanje ya Facebook ni kugurira ikintu bita amabati koresha umwanya n'amadirisha n'imiryango. Jewe narayamanitse ngiye kubimaramwo nk'amezi abiri mutabikoze zoca mvuga ati ntago mufise umutima wo biha ukwezi kumwe kubera je ni haya amezi abiri sawa kwera mu kwicenda imvura iragwa amadirisha n'imiryango amadirisha n'imiryango tuzokore nk'amabati ubwa mbere amadirisha n'imiryango narakoze devi bizotwara umuriyoni amadirisha n'imiryango umuriyoni gusa ambari ivy'imbaho reka n'ivy'imbaho ra oya y'ivyuma amadirisha y'ivyuma Emilio nayo ntazokwira neza nazo none ntazokira narakoze devi amadirisha nga n'amadirisha 1 2 3 n'imiryango n'umuryango umwe muri saro w'icuma mu cumba haje imiryango y'imbaho umuriyoni ku madirisha twagiye ku mabati nangahe amabati n'imbaho gusakara bizotwara 2 million narakoze devrega rego umufundi jewe uravuze 2 million koresha umwanya shaje ntayongira pe ntayongira bantu b'Imana je amahera miliyoni 2 n'umuntu umwe yo yatanga miliyoni 2 ukaca usakara 2 million n'imiryango n'amadirisha iyo ni devi nazanye umufundi araharura amabati akomeye amabati 35 mashasha amabati 35 imiliyoni 2 2 million inzu yo bisakawe neza mu mahoro n'umutekano ntangere umuriyoni w'imiryango n'amadirisha umwe bisigura imiliyoni 2 nivyo bizotwara inzu woyibamwo abakunzi ba Star TV genda basavye miliyoni 2 ndabwira na sheri wanje aza guterera n'ibihumbi 10 basi ibihumbi 10
sheri wana mwe aza gutera n'ibihumbi 10 bazi yiyongere mu yanyu sawa sivyo Petete kiganukira nshobora kumbera umugisha kandi je ndagisengeye ndavyizeye kabisa je ngiye kubikurikirana bino bintu miliyoni 2 y'amarundi miliyoni 2 z'amarundi hari n'abasano postinga batigera bariha n'ikintu na kimwe kandi waba wafashije kwereka to kwiyumvira atange n'ibihumbi 100 by'ibati nk'abaririmbyi benshi je turihuriza ko je nta kabikanje pe miliyoni 2 koresha umwanya mu izina rya Yesu agwaye ukwezi kumwe bazobaye arisha amen yende umuhungu wa prophet of Jesus Joshua amen na prophet Joshua ndamukunda nzoja mu giteramo ciwe le 7 nzoja mu giteramo ciwe na prophete jewe umujama wanje twa Steve no prophete nawe ahora nsengera nsabira imigisha ko twe turategwa bro mani nta busiri mu buruta gusenga nubwo mo tubona mu mutwe tumeze uku twebwe ubu n'ubuzima bwacu bwa entertainment yacu ariko Imana twe turayubaha kandi turazi kwikora kabisa kumbure kugira nze bize koroha kumusabira akoresha umwanya amabati nayo magirisha reka tuve hano tuje hari haboro niyo message wotanga kugira twugare kino kiganiro bariko babari Saudiya bamwe bafashe iya mbere mu kugutyoza wewe abanye bagatyoza umugore wawe ko ibintu muri gukora mu bishira ku mbuga ngurukana bumenyi ntivyari bikenewe ko mu bishira ku mbuga iki ibinabiriya tuwe message ya abantu nkabo icambere bamenye yuko ibinda bishize ku rubuga apare y'ivyo bambuza vyo gushaka ku mbuga vy'urugo ndasize no ku rubuga vyo kwisabira amabati navyo ndeke kubivuga urubuga rero ni barufate ko ari urubuga nyene urubuga na president yakoze inama urubuga ni ku kazi wawe niyo adresse yawe na president yakoze inama Trump biraca ku mbuga none babireke ngo urumva ngo ngo ni ivy'igihugu ngo nibice ku mbuga bro ni mureke kumbuza kubivuga ibi bintu byaramaze kuja ku mbuga byagiye ku rubuga bihezwa n'urubuga nyene okay message rero bahereza ni abagabo bafite abagore babo ino babona biriko biranga ntibarungika abagore babo mu barabo ndabivuze ntukarungika umugore wawe mu barabo ukamureka azoba ari inyentandaro yo guhebana zoba utanzi pass kuko amabwire niyo asambura amajambo yasambura urumva rero umugore wanje narindiraze nabandi bagore biteze gutaha ibarindire batahe babone n'abagabo babo bubaka ingo zabo nakare nta mu rwanda distance naho byakabaye ngo twaranihenze distance umuhungu nawe atararongora ntarondera amahera akiri umujene ntazana umugore ngo reka turonderana amahera rero we ngo tubanze uje ngo muri Kenya imigisha oya wowe muhungu rongora wipanze utipanze naho tega imitego yawe yose hama utekane uzorongore uvuga ati umugore wanje cyazojya ngiki ninavyara sinzoza gusabiriza amapampers n'amaki urumva ataruko naho mutera inda umufashirizi wabo wipange uzomutware wipanze kabisa amazina nje ni Ambassadeur Starboy the Ship muhinga mu byo kurira indege ndi hano iki cyari kiganiro kimeze neza ariko kirimo n'inyigisho nyinshi zitandukanye ku bantu baza kwigana kino kiganiro kirimo inyigisho kirimo message koresha umwanya ashoboye gutanga kirimo buri kimwe cyose cyo muri kano kanya rero icyo tugiye gukora tugiye kuraba icyo kigeka turabi yonzu je niyemeje ko koresha umwanya negezwa kumusupportinga mpaka rosa amadirisha n'imiryango n'amabati sawa kivuze ko hatabuza abantu baza babara ndiko ndakora icyo kintu ko ndaza abansi babaho harabatwanga bataba bifuza ko twifuriza neza abandi ariko nubwo mutwanga twifuza abantu mutwanga muri benshi nyanga mu izina rya nyanga mwasi wawe niwe muntu wa mbere atangura kubona ivyawe kare tugira abansi benshi katugira abansi babibone so Imana ibahezagire cyane mwakoze kubana natwe asante sana